Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bakunze inshuti z'akadasohoka. Turagarutse rero nta kindi tugarutse mu murabizi yuko aba ari amakuru rwose abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tugiye kwimatatura, tukababwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Murabizi rero ni mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane, ariko ntabwo twagenda tutababwiye nibiba biri kubera mu mujyi nka Uvira, kuko ubu tuvugana rwose icyitwa amasaso akomeje kugenda yumvikana n'ubundi arimo aragenda rwose yumvikana hose, arimo aragenda yumvikana hose muri rusange. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye rero, by'umwihariko byaba ibiri kubera muri RDC ndetse na Uvira, tubabwire uko byifashe kuko ni ibintu by'agaciro. Ubu tuvugana rero by'umwihariko amakuru namaze, ariko imbere yo kugira ngo mbanze ninjiye muri ano makuru, munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bariyo, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, South Africa. Mu gihugu cy'u Burundi rero bari muri Coline Mujejuru, muri Coline Murangara, muri Coline Yatongo ndetse no mu gisagara cya Bujumbura. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero ari benshi cyane, ariko baba bibereye rwose hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, baba bibereye rwose za United Kingdom, baba bari za Canada. Twaye ikaze tubikuye ku mutima. Byinshi cyane no bikomeje kugenda bivugwa, tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera tugaruke mu mujyi wa Uvira, tubabwire iby'abarundi bamaze kuba rwose bayabanyira ingata amaguru. Ayo niyo mvuze, bakaba bakomeje rwose gusubira iwabo igitaraganya, ariko muri uko gusubira iwabo nyamuneka nabyo bakaba barimo barabihuriramo n'akaga gakomeye. Turaza yenda kubikomozaho tubabwire uko bimeze. Turaza gusimukira by'umwihariko hano za Kavimvira, nkubwire ko abarundi benshi nubwo bamwe bari gutaha, abandi rwose bari kugenda bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bakomeje binjire ku butaka bwa RDC. Turaza kwinjira i Bujumbura, ubwoba ni bwose nyuma y'uko rwose intare zikomeje gusatira Uvira isa ku isa. Bati rwose uyu mujyi ni umujyi ushobora kuza kugira gute kuba wafatwa muri rusange. Turaza kubikomozaho turebe uko byifashe. Muraza kwinyemera tunyarukire mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru mu gihugu cy'u Burundi, hari amakuru mu gihugu cya Congo, hari amakuru hose. Muraza kunyemera tunyarukireyo rwose, tugende tubabwira uko byifashe mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo ibi byose biri kuba CNDD FDD, iyo rwose ntabwo n'ubundi irimo iracana waka rwose, n'abayobozi bakuru barimo bagenda bashinzwa byinshi bigiye bitandukanye, birimo no gukomeza gutuma intambara by'umwihariko ku butaka bwa RDC irimo iraba ikibazo gikomeye, gishobora no kuza gukomeza kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. FDLR rero nazo zikaba zakamije zigikomeje gutanga imisada rwose igiye itandukanye kugira ngo intare zasarambwe zize gutsindwa. Turaza kugaruka ku masasu yaraye yumvikanye by'umwihariko mu bice bya za Cibitoke, benshi batese ntabwo byaba ari na Red Tabara ifatiranye rwose ikaba nayo yakiyatakira. Turaza kuba tubikomozo, uraza kumenya nyirizina ese amakuru meze bite, byifashe bite. Ku mugoroba wo kwa kabiri rero Perezida Paul Kagame yakiriye itsinda ry'abadepite baturutse rwose mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wo mu mashyaka agiye atandukanye, barimo na Depite Augustin Scott. Ese bari baje kureba iki, byari bimeze bite? Nyamuneka turaje tubikomozeho nabyo tubabwire uko bimeze. 5/5 utayi wakora kuri sabone byondaho tujyane, cyangwa se unasharinge, ukore like ndetse unatere comment kugira ngo twereke ko turi kumwe muri rusange. Mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru by'umwihariko y'ibijyanye na CNDD FDD cyangwa se y'ibijyanye n'ubutaka bwa RDC, nyemera tubanze turebere hamwe ibyiri itsinda by'umwihariko ryaje ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itsinda rero ryarimo n'uwitwa Augustin Scott muri Leta ya Georgia ndetse n'uwitwa Karibajali wo muri Leta ya California. Bombi rwose bakaba bakorera muri komisiyo ishinzwe ingabo ndetse
n'uwitwa Jimmy Panetta wo muri California nanone ukorera muri komisiyo ishinzwe imisoro. Baganiriye rero ku buryo bwo kurushaho gukomeza ubufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi zirimo n'iz'umutekano w'akarere, uburezi ndetse n'ubuzima muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu navuga yuko ari byiza cyane muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero murabizi njya nkubita mbangura sinjya ninda munyemerere rwose bakunzi ba Duniani Kote TV, mitemera kuri ino nkuru idasanzwe rwose ya CNDD-FDD ikomeje kugenda rwose igaragaza ko ibintu bitari bworohe, haraza no kugaragara gusubiranamo gukomeye cyane, ariko ibi byose bikaba bishobora kuza guterwa n'intambara iri kubera ku butaka bwa RDC. Intambara navuga ko ibya rwose byamaze kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba. Ni ukuvuga ngo intambara igeze noneho ku ndunduro, hahandi noneho bavuga ati rwose urugamba rwabaye imberenge. Nyuma y'uko rero uru rugamba biri kuvugwa ko rwabaye imberenge, nako rwose mu gihugu cy'Ubujumbura bamaze kuvuga rwose yuko ibintu bitari bworohe. Ibi bintu rero byose biri kuba mu gihugu cy'Ubujumbura bikaba bibaye nyuma y'uko rwose CNDD-FDD nyamuneka igize itya igatangira kugaragaza urwango hagati yayo. Ubwo rero ibyo by'urwango nyine rwose uko byagenda kose haba hagomba kubaho gufatirana kugira ngo bimenyekane uko byifashe. Amakuru rero mfite namaze kwakira atariho ivumbi nuko rwose by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD irimo irasubiranamo kugeza aho bamwe barimo barashaka kwicana, ariko impamvu ikaba ari nta yindi, ikaba ari uko rwose mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byo mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bigaragaramo amasasu menshi arimo arumvikana, ndetse bamwe bakavuga ati ni Red Tabara, abandi bakavuga ati intare zaha inzira Red Tabara yinjire mu gihugu izituzonge. Nyine bari kuvuga byinshi bigiye bitandukanye, gusa urebye nyine ibyo byose ni ibintu biba bishoboka, kuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwanya intare zasamwe. N'ubundi birashoboka yuko Red Tabara ari muri Sud Kivu bashobora kuyibwira ati namwe mugende mubateshe umutwe mu buryo bwo kugira ngo bakomeze barekere kugerageza gukomeza kutwataka bene aka kageni. Ugasanga rero ibyo byose ni bimwe mu bintu biteje ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nabwira cyo abantu by'umwihariko nuko bagomba rwose kuza kuba bagira gutya bagatuza, ahasigaye tugakurikira urugamba. Kugeza magingo rero biravugwa yuko intare zasarambwe zishobora kuba rwose uyu mujyi wa Uvira zamaze kuzenguruka mu buryo navuga ko budasanzwe, ariko bikaba byo bitari byaba confirm yuko batangaza ko Uvira yabaye tombe. Ubwo rero isaha ku isaha uyu mujyi wa Uvira nawo dushobora kuza kwikanga ubaye tombe mu buryo navuga ko buremereye. Uvira Bujumbura, amateka agiye kwiyandika, kandi tuvuze Uvira tombe nicyo kimwe no kuvuga Bujumbura tombe. Mbega abantu dushobora kwibaza uwitwa Perezida Ndayishimiye Neva ninde? Mbega ku kazina kavuye hehe ka Neva? Ni ukuvuga ko igihe Uburundi bwaganira na CNDD-FDD kiri mu ishamba, iyo bagomba ko ibiganiro bitaja imbere barungika delegation iyobowe na Neva, kuko yari umuntu ibintu bijanye n'ibiganiro atavyumva. Iyo bifuza rero guhakana ibivugwa mu nama z'imishikirano yabera Arusha, batuma Neva baba bazi yuko atakintu kiza gucamwo ibintu bijanye n'ibiganiro ataza kuvyemera. Rero n'uno munsi turabona yuko atarahinduka ibintu by'ibiganiro, kuganira ntabwo avyumva. Ngira nico catumye ariwe yoba yarakomanaje umutima wa Tshisekedi amusezeranira yuko intambara azoyitsinda, kuko murabona no uko aguma avuga ko afite igisirikare gikomeye gishobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, gishobora gutsinda M23. Rero Uvira agahinyuza
kuri Bujumbura na Neva. Rero hari ibyahindutse kuva intambara itangira Bunagana kugeza bafashe Goma, Uvira, bambe bafashe Goma na Bukavu n'ibindi bice byinshi bimaze gufatwa muri East Congo. Ni nkaho East Congo yose isa n'imaze kwigarurirwa. Ubwo rero uko intambara yatangiye nagoma ndababwire ko hari ibyahindutse nabyo ni ibijyanye no kwiyongora kwa SADC, ibihugu bya SADC mu ntambara iri kubera muri Congo. Ibyo rero byarahinduye done y'abariko baragwana muri East Congo canke ibuvira, kuko ibuvira nababwiye ko ariho hagiye kubera intambara decisive, intambara byigaragara ko ari agasagara gatoya ariko kagiye kuberamwo intambara ikomeye izokwandika amateka y'abahizi mu bijanye n'ivy'intambara. Utivyo ubikuye kuki? Nagoma ndababwire amabloke ariko aragwana muri Uvira. Amabloke ariko aragwana muri Uvira, icyo dukwiye kumenya icambere, Uburundi nibwo buza ku mutwe. Burya Uburundi nibwo buyoboye iriya ntambara ikwera muri Uvira, kuko ni nabwo buyifitemwo ubuhombe bunini. Nico gituma kugwana ku Burundi ku gisagara ca Uvira nico kimwe no kugwana gupfa no gukira kwa guverinoma ya Ndayishimiye, kuko ugutsindwa muri Uvira gushobora kuviramwo ugutembagara kw'intwaro ya CNDD FDD iyobowe na Ndayishimiye Evariste ariwe bita Neva. Rero iyo bloke igizwe nande? Birashoboka yuko igizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma hakaba imbonerakure ziza ku murongo w'imbere, hanyuma hakaba FDLR, FLN, ziriya bita P5 zose na ziriya zo kwa Kayumba Nyamwasa zose ziba ziri poperekeranije hamwe, hakaza mayimayi z'ubwoko bwose murazi ko zihurikiye muri Wazalendo. Hanyuma idone yiyongeye ko itarimwo ni ababirigi rero buriya baserukira abanyaburaya. Iyo ubonye igihugu kimwe cy'uburaya mu bintu by'amadiri by'intambara, uzamenye ko kiba giserukiye ibihugu byinshi, kiba catumwe n'ibihugu byinshi by'iburayi. Rero ababirigi baje kwiyongera, kuko urabona ko bari no kuri fronte yiriya za Warikare Verekisangani, nabo bari kuri iyo bloke. Ababirigi nabo rero urumva baravuze bati ibihugu twakolonije, amakode twasize tuhasize, amasetape twasize dusinze bigire bibomoke, ibintu bigire bihinduke. Baravuga bati rero reka tugende natwe dushiremwo akacu karenge. Rero abandi bantu bashobora kuba bari kuri iyo bloke nubwo abantu bo muri SADC, ibihugu bimwe byo muri SADC byagiye, ariko birashobora kuba bifasha mu buryo bw'ibigwanishwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe n'abari abantu bose, iriya kongomera yose, takataka yose yari nyuma yabo. Urumva birashoboka n'ubu ko ari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tubwigizwe na M23, ariko nkuko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye, ntabyo tuzi. U Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cabo cy'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano no gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu
zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu bakikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barironkeyemwo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze, nuko zifashe. Nico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha pasiporo imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda, badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara. Ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara ziriko ziraba, burya abantu benshi barwanira inyungu. Hariho ba ventriotike, abo n'abagwanira inda zabo, barimwo nabo nyene bagwana intambara. Hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu byabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba na introduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC, nta nyungu nyinshi ibona yo kugwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo. Kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ibyo byo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara icyo ari cyo. Nicyo gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ibyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira, bakumvikana. Hanyuma bamara kumvikana, nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera. nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ibyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muriza mu Burayi n'ahandi. Ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro, nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera
ibiganiro burya nk'aho igihugu iyo kimaze kwemera ibiganiro kiba cyamaze kubona ko cyatsinzwe intambara. Rero Kongo guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara kandi ni byiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya ijya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, n'uwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'Uburundi nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Uburundi bufitemwo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare. Ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda ijya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda ijya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari igitangaza Imana ikoze. Uburundi ntabwo bwashobora gutsinda ijya ntambara. Turavye Uburundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywara umugi ba Mayimayi, abanywara umugi Imbonerakure, abanywara umugi bariya ba Wazalendo bose Korongoromera, ugashira ko nyene Abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko, igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda ijya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge Ababirigi. Erega ico bakwiye kumenya Abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kugwanira igihugu ca Afrika. Oya, burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya nibamara gufata Uvira bagafata Gatumba, uzaza ubona bariya Ababirigi biyuririye indege bigiriye. Hanyuma Ndayishimiye n'ingabo ziwe n'interahamwe Imbonerakure, FDLR, FRN, ikongoromera zose, Wazalendo, abantu bose baba indiscipline bari ku murongo hariya, nta kindi bazokora atari kwinjira i Bujumbura bakanyaga, bakaviyora abantu. Sinzi Abatutsi basigaye mu gihugu, Abanyamurenge bari mu makambi, sinzi ko bazoshobora gucika ku icumu. Ivyo rero nivyo byonyene bashoboye, naho ivyo kuvuga ngo butsinda intambara, ivyo urumva ntibishoboka. Rero Burundi bwari bufite inyungu bwo gutsinda intambara muri Uvira, ariko ndabona ari ibintu bimeze nk'indoto, ari ibintu bitazoshoboka. Rero ibihugu nabyo bya Amerika bifite inyungu, ariko se Amerika izoshobora kumvikana gute no gusinyiranira gute na guverinoma z'amabandi nk'iriya ya Tshisekedi? Erega burya Abanyamerika baratembere muri demokarasi, kandi nubwo nyene baba bifuza gutegeka isi yose, ibyo nibisanzwe. Igihangange cyose umuntu yifitiye ifaranga, umuntu yifitiye ubutunzi, yateye imbere, afite inkomezi za gisirikare, bishobotse ntaco buza adategeka isi yose. Rero deside hegemoniste z'Abanyamerika zirahari. Murabona ko bakumiriye n'Uburaya, kera bahora baca ku Banyaburaya, ariko bafashe ingingo yo kwishikira kugira ngo nabo bagwanire inyungu zabo, ibyo barondera muri Afrika, inyungu za hegemoni zo gutegeka isi n'ibijanye n'ubutare baba bakeneye muri Afrika, inganda zabo zikeneye amasoko baziga muri Afrika. Urumva ivyo byose Abanyamerika bafitemo inyungu,
nico gituma abanyamerika n'abanyaburayi abarusiya n'abashinwa bose rega bari abantu nico kimwe n'abantu b'abahegemoniste n'abantu baba bifuza gutegeka Afrika n'abantu baba bifuza kuexploita guprofita gutekinga advantage kuri ignorance y'abanyafrika urumva bariya bose ntihagire uzibesha ngo hari n'umwe akunda abanyafrika nico gituma rero ubona bashobora kuza kugwana ariko iyo baje bariya ntihagire uzibenda mu mutima ngo hari umutegetsi w'umunyafrika hari inyungu za Afrika baje gushigikira barya baba baje gushigikira inyungu zabo ariko narababwiye buriya nabo ntibazoshishikara baza ku mugabane wa Afrika kuko birabakwegera urwanko birabakwegera ibitutsi birabakwegera urubwa iyo bakora no mu butegetsi nka Tshisekedi bashobora kuvuga bati leta ya etazi nini leta y'amabandi ikora n'amabandi yo muri Afrika ibindi bihugu bikabatuka bikabakengera ku buryo rero burya Amerika yamye igwanira icubahiro yamye igwanira ico bita values ntabwo bashobora kugiranira agrema cyangwa amasezerano na guverinoma z'amabandi nka ziriya za Tshisekedi kandi n'u Burundi hajya Ububiligi ntabwo bushobora kubashigikira kuko niba ushobora gushigikira leta ikorana n'abagenosidere leta ikorana n'abanywarumogi leta y'amabandi urumva burya abanyaburaya ntabwo bazoshigikira Burundi narigeze kubaha igitekerezo ndababwira yuko ubu bihugu bihangange bya Amerika Uburayi Uburusiya na Shinwa n'Ubushinwa bikeneye gukora n'amaguverinema ashobora gukingira inyungu zabo muri Afrika haba mu buryo bwa gisirikare kandi no mu buryo ibihugu biba bikora neza ibihugu biba bitegetse ibihugu byabo neza ibihugu niyo bihawe imfashanyo bishobora kuyikoresha neza ivyo bihugu nivyo bizokorana n'ivyo bihugu bihangange kuko nabo nyene barabonye gukorana de gouvernement responsable kwa maherezo bahomba kuko gouvernement responsable gouvernement z'amabandi amaherezo zirahenuka kuko agatugatekeye amahwa karimena nico gituma rero izo leta z'abamabandi zo leta ziyobowe n'abantu barya ibiturire buriya ntabwo nayo mareta akomakomeye azozizera ngo bakorana kuko icyo abantu bakwiye kumenya ivyo gukorana byo bitegerezwa kuhaba ariko ico Afrika twifuza nuko hoba amareta responsable ashobora kuvuga ngo ivyo bagurisha ntibabigurishe ku giciro ciza kandi bije mu mufuko wa leta bigire akamaro abaturage bose babone dividende ntivyikekwegegwe n'akagwi gatoya k'abantu ico gituma rero leta za Afrika ubu ziriko zirahinduka urubyiruko ruko rurahinduka utazokwemera kuja muri uwo murongo wo kurwanira inyungu z'abanyagihugu akaba umuntu wo kurwanira inyungu ziwe leta yiwe izotembagazwa nta kabuza kandi nta muntu n'umwe azoza ngo ayigwanirire rero nibyo nariko ndababwira burya rero Uburundi buri hagati y'urupfu no kubaho leta ya CNDD iri hagati y'urupfu no kubaho kubera iki yemeye kuba bazariyere y'interahamwe ya za FDLR ya za FARDC zizoba zatsinzwe na wazarendo babo n'iyindi migwi yose y'inkorabara y'aba indiscipline n'abanywarumogi badashobora kugira ngo bahagarare burya bazotobera n'igisirikare cy'Uburundi nabo nubwo mu gisirikare cy'Uburundi hoba harimo aba professionnel nkabangaye ariko bazotoberwa kuko ntushobora kugwana na rezende discipline burya ni naco catumye ahanini na FARDC itsindwa ku rugamba kuko yifatanije n'abantu b'abanywarumogi b'aba indiscipline atavye igisirikare bize ico rero kiri mu bituma Burundi bugiye gutsindwa budateye n'intambwe
zibiri kuko urumva ni igihugu c'akajagari, ni igihugu c'amabandi, abarongoye leta ni amabandi, ntibababaye abaturage, ni ugusahagura, ni ubwicanyi, ni inyigisho z'amoko, ese data, ibintu bitazwi bitabaho, ngo vyahima impaya, tutsi impaya, ngo bantu impaya, ibintu byo guhenda ibigugu nyene, nivyo bintu birirwa bavuga by'amoko ngo abahuta abatutsi abaki, ibintu bitagira mvura nibyo bacuritsemwo imitwe, aho kuba ngo abarundi n'abarundi bakwiye agateka, bakwiye igisirikare n'inzego z'umutekano ziri professionnel, hakwiye leta ibabaye bene gihugu, irazwi ishinga no guteza imbere bene gihugu, ariko bo n'indongozi zo kuguguna no kurya akari kahari. Imagine namwe igihugu kiri muri Afrika kitagira indege, igihugu kiri muri Afrika kidashobora kugura essence, ibitoro, abantu barahunze barataye, kandi benshi bataye igihugu c'u Burundi ntabwo bahunze umutekano, abenshi bahunze inzara n'ubukene. Igitigiri kininiya nk'ibice 80% z'impunzi abantu bahunze Uburundi bahunze ubukene n'amagorwa, yenda nk'ibice 20 byo bari by'abantu barondegwa bakeya, bariya bakubise bagomvye gukubita kudeta. Ariko hari ibintu abantu batazi, buriya umukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza yishwe n'ibicocoro, bita ibicocoro byo mu mugambwe CNDD, no kuvuga bariya abantu bita ngo inararibonye, akaguru yakandayishimiye karimwo na babunyoni, karimwo n'abandi bantu barimwo n'uriya Prime chef d'état major n'abandi b'ibicocoro bakomeye bajya mu nama nshingamateka, nibo bishe Perezida Nkurunziza bamuhaye ishano ngo yobagora yobarogoya mu vyo gutwara igihugu c'u Burundi. Ariko biratangaje ukuntu abo nyene bishe Perezida Nkurunziza aribo baguma biruka inyuma y'abantu ngo bagomvye gukubita kudeta, kandi biriya byo gukubita kudeta biriya n'abaturage bari babishigikiye, kandi vyari bivuye ku kwitoza ikiringo ca gatatu. Murazi ko na sentare ya East Africa yagiye guca urubanza igaharezo abariko baranka bagwanira ico kiringo ca gatatu. Ivyo rero urumva birababaje yo humva ngo mukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yagiye ngo agiye gusaba ngo abakubise kudeta Nkurunziza, kandi nawe ari mu bamwishe, ari mu bishe Nkurunziza, ariko ugaca usanga ariko ariyeza. Burya umudamu wa Nkurunziza n'abana biwe bari abahungu biwe n'abakobwa barababara cyane kubona hariko haraturatuzwa ngo bashatse kumukubita kudeta, ariko abamwishe bararamanze biyita abamarayika. Ni bya bindi bya wa mugani bavuga ngo imwaro hiruka uwivye akaba ari wamwiruka inyuma. Rero iyo ni imigani y'abarundi iri hariya. Rero muri make Burundi bwikwegeye bwigize bazariyere y'intambara iri kubera muri East Congo. Burya rero M23 nayo yaravuze ngo bazokurikira umwansi, ngo bamukurikire n'ahava. Ico nico kizotuma buriya nubwo hatoba umugwi w'abarundi wifuza gusenya leta y'u Burundi, burya kuba Uburundi bwarugururiye imiryango iyo migwi, burya u Rwanda M23 barafite ubusha bwo kwinjira bakataka Uburundi, barafite right, barafite uburenganzira bwo kugenda gucecekesha intwaro niyo ziva. Rero muri make vyari ivyo nagomba kuvuga ku bijanye n'ibiriko birabera muri Uvira. Rero intambara bloc 1 Burundi RDC niyo takataka zose, urumva amahirwe yo gutsinda n'ubusa kwijana, niko noshobora kuvuga. Hanyuma Alliance bloc de M23 Rwanda n'abandi bantu boba bashigikiye ivyo bihugu mwibanga canke mu bigaragara, amahirwe yo gutsinda 100%
kuko baramaze kubyerekana ko ibyo bihugu izo ngabo za M23 zifite ubushobozi. Inyungu ni izihe? Ubwa mbere M23 AFC n'abandi baba bayishigikiye bazwi n'abatazwi bagiye ubwa mbere kuba ibihangange mu byo kugarura umutekano mu bindi bihugu bya Afrika no ku isi yose. Ivyo mu matwi y'abahegemoniste ya wa West ntibagomba no kuvyumva. Burya rero nico gituma ubona hagera igihe Amerika ikaja ku ruhande rumwe ikongera ikagaruka ku rundi. Ikibarya nuko muri Afrika hoboneka ingabo zishobora kugarura umutekano muri Afrika yose, ari guhasha abateroriste. Murazi ko abanyarwanda bamaze kuvyerekana muri Central Africa, muri Mozambique n'ibindi bihugu byinshi biriko birabahamagara kugira babafashe gucobogoza iyi migwi y'abateroriste. Rero kuba M23 nayo ishobora kuba igihangange muri ivyo byo kugarukana amahoro n'umutekano, bagakora ivyananiye UN, bagakora ivyananiye SADC, bagakora ivyananiye ikoranye. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane bikwiye kwandikwa mu mateka. Ikindi cya kabiri, kwizigirwa na US na Union Européenne, Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, kuko izo ngabo nizo zonyene zishoboye gukingira inyungu zabo ku byo bifuza mu masoko yo muri Afrika. Rero nico gituma iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu, kuba barutumwa ko mu byo kugarukana amahoro n'umutekano mu isi. Nkuko nari ndababwiye, iyindi migwi yarananiwe, UN yarananiwe, SADC yarananiwe, Union Européenne yarananiwe, East Africa yarananiwe, Russia yarananiwe, China yarananiwe, Iza yarananiwe, kuko murazi ko abagerageje gushigikira leta ya Kongo igoma, ariko iyo migwi yose igakubitwa igatsindwa. Rero vyerekana yuko M23 n'uwo bayishigikiye wese, iyo bloke bagiye kuba ibihangange, igisirikare gikomeye canditse amateka gikwiye kuba rutumwako mw'isi. Impanuro ngomba guhereza ko nizi. Impanuro ya mbere, ibiganiro na M23 direct nivyo bikwiye kuba hagati muri Kongo, nivyo ndabahanura. Hanyuma kuko nivyo byagarukana amahoro n'umutekano, nubwo Kongo na M23 barondera igisagara ari indani bakicara muri Kongo nyene bakaganira bagaheza, ivyo bintu byashobora kugarura umutekano mu gihugu ca Kongo. Mbega Uburundi bwohanurirwa iki? Uburundi naco mfite ndabuhanura. Numugani gusa no bacira uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kuko ndabona ibyo guhanurwa byaramaze kurenga inkombe, nta namatwi bafise yo kumviriza impanuro. U Rwanda no ruhanura iki? Gushigikira vyeruye revolution muri Afrika, ubwenge n'imbaraga zo gushira ubumwe bwa Afrika hamwe, gushigikira utwigoro twose two guharanira ubwigenge bwa Afrika n'ubumwe bwa Afrika. Ivyo barabishoboye kubaka Afrika itekanye. U Rwanda rushobora kuba pilot, bagashigikira bagakorana bari abantu bose bahagurutse bo muri Burkina Faso, muri AES. Burya n'igihugu ca Afrika y'Epfo buriya capfuye gusobwa gihenzwe ku vy'amoko, ngo ivyo bintu by'abantu nyene. Ariko nagomera babwire, burya muri Afrika du Sud hari abantu bafite umutima wo guharanira ubwigenge n'umutekano wuzuye kuri Afrika, barimwo ba Marema n'abandi benshi. Rero izo nizo mpanuro nagomba kurangiza mvuga ngo we are one Africa. Dushire hamwe, dushire imbere ibiduhuza, twirinde ibidutandukanya. Murakoze.